Abateze amatwi mwese ndabaramukije. Kaze mu kiganiro Ivyo Nabageze Vyose. Igihe Yesu yasezera abigishwa biwe yabahaye icagezo ngo bagende bahindura amahanga yose abigishwa, ababatize, baheze babigishe kwitondera ivyo yabageze vyose. Muri iki kiganiro mutegurirwa mukongera mugashikizwa na jewe Yohani niyo ndiko, biciye kuri radio Ivyizigiro no kuzindi mbuga zikoresha ubuhinga bwa none. Turigira hamwe kimwe kimwe mu byo Yesu agomba ko tumenya, hanyuma ngo tubigendere bitume dukomeza urugendo rwacu rwo gusa nawe buri munsi. Kaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi mu kiganiro cacu Ivyo Nabageze Vyose dukomeza kandi ya nyigisho yacu ivuga ngo inyungu ziva mu guhomba. Turaza kuvuga ku ijambo ryo gusenga canke igikorwa cyo gusenga. Imana ihabwa icubahiro. Gusenga ni igikorwa cyo guca bugufi, kandi hariho inyungu rero ziva mu guca bugufiya. Iyo umuntu ahevye kagira ico uhevye, harimo inyungu. None wombaza uti gusenga ni iki? Gusenga ni ukuganira n'Imana, gusenga ni ukuyaga n'Imana. Reka nkoreshe idefinition uwitwa Ravi Zacharias yatanze. Yaravuze ngo ugusenga ntabwo ari kurondera guhindura ubugombe bw'Imana habana gatoya, atariko ni communion n'Imana. Imana ibaho, yamyeho kandi iriho, n'ubucuti, ubusabane n'Imana mu buryo butugeza ahantu Imana ihindura twebwe, ari twe duhinduka. Urumva, si ubugombe bw'Imana, ntidusanga ngo Imana ngo ihindure ubugombe bwayo, ngo ihindure imigambi yayo, oya. Ahubwo dusenga, ayo masengesha tuzana ahantu twebwe ari twe duhinduka, tugahinduka, tukamanuka, tukaba transforme, tukaja muri attitude, tukaja ahantu dushobora kwakira ivy'Imana idufitiye mu kabati kayo. Hari ivy'Imana igufitiye mu kabati kayo, hariho imigisha Imana yaguteguriye, hariho ivy'Imana yaguteguriye. Ariko ivyo ntidushobora kuvyakira, ntitugira n'amatwi yo kuvyumva ngo tubitahure, nta n'amaso dufise yo kubona ngo tubibone, kugeza igihe twemeye guca bugufi, tukemera kuja mw'ifuru y'Imana iduhindura, Imana ikaduhindura, tugasenga amasengesho kugeza ubwo duhinduka, tukitegurira kwakira ivy'Imana idufitiye. Ubu ni Ravi Zacharias yabivuze. Yari umuhindi, aheruka gupfa, yari umukozi w'Imana, akora Imana cane, aheruka kwitaba Imana. Aravuga ati ntidusenga ngo duhindure Imana, ariko dusenga ngo abe nyamuna twe duhinduke, kugira ngo dushobore kwakira ivy'Imana idufitiye. Imana ntihabwe icubahiro cane. Ugusenga rero gufise inyungu zikomeye cane. Izo nyungu ubwa mbere nkuko navuze nuko guca bugufiya. Uciye bugufiya ukemera uti Mana ndi faible, Mana sinshoboye, Mana sinokwikiza, Mana mu muryango wacu ntitwokwikiza, dutabare. Turadugije amaboko, we surrender. Ukaduza idarapo ryera uti ibi bivuga ngo nemeye jewe, ubu nungira uko ushaka. Aho honyine ubuza bamaze gutsinda. Ubwa kabiri, nimwumvire ibakwe ridasanzwe ryo kuja ahantu ugirana ubucuti n'Imana. Ni Imana iyihe? Ni Imana imwe yarema vyose. Ni Imana, umva, umuyaga uhinduka umukozi w'Imana. Satani ubwiwe arakora, kuko yaraneshejwe, Yesu yaramutsinze, akahinduka ibyo yakoze, Imana ikabikuramwo ivyiza, kuko ni Imana nyene. Ibaze rero kugirana ubucuti n'Imana, Imana isumba vyose, Imana nyene ijuru n'isi. Ni ibakwe ridasanzwe tukagirana ubucuti n'Imana. Iyi Mana tugiye muri Zaburi 139 turasanga ari Imana yewe iteye ubwoba. Ni Imana ihambaye, ni Imana ikomeye cyane. Zaburi 139 harimwo amajambo akomeye. Ni Zaburi tumenyereye, ni Zaburi ivuga ngo uhoraho waransuzumye uramenya.
iyi mana wagize gwa rugendo ukamanuka ukavaho wari hariya satani yadushize yaduhenze ngo turi bikomangoma ngo turakomeye ngo ntidukeneye imana, ukava aho hantu ukagira intambuko imwe zibiri zitatu ukamanuka ugashika ku mavi ugapfukama hama ukaduza amaboko uti imana ndishikanye, ukagira urwo rugendo uba ugeze ahantu ugomba kuganira n'iyi mana. Iyi mana isuzuma ikamenya imitima y'abantu. Aravuga ngo Dawidi aravuga ati waransuzumye uramenya mana, urazi iyicara ryanje niva hasi ryanje, ngo umenyera kure ibyo niyumvira, ngo ntaranavuga n'ikintu na kimwe ubuza wabonye icyo kuvuga. Iyi niyo mana ubugira uri kuragirana ubucuti nayo. Ndagomba kuvuga ku murongo ugira gatanu. Umurongo wa gatanu uravuga ngo unkikije inyuma n'imbere unshize ku kuboko kwawe. Umurongo ubwo uvuga gutya n'umurongo uri très riche, uri mu butunzi bukomeye cyane. Uwo murongo ugiye uwize usanga ari umurongo uvuga ngo Imana ngo yaragiye hariya imbere, yarakwitangiye imbere hariya, kuko twasomye ngo urankikuje imbere n'inyuma. Nukuvuga ngo nta bwoba nkwiye kugira, yewe uri kuranyumviriza ntugire ubwoba, Imana igukikuje imbere n'inyuma. Ariko wumve kandi Imana yarakwitangiye imbere kugutegurira inzira, ibintu byose Imana iri hariya imbere biteguye byose. Tambuka utambuke neza, uri assuré, ufise ugushira amanga, Imana yarakwitangiye imbere yaguteguriye byose. Kandi kuko idukikuje imbere n'inyuma, ngo Imana icigukurikira ngo mu buntu bwayo mu mbabazi zayo ikagenda, kuko Imana yoyo umva ntiri limité par le temps, ntiri limité par l'espace. Imana irafise ubushobozi bwo gusubira inyuma hariya muri kahise kawe ikagenda ikagukiza ngo les effets de ton passé, ama effet y'ivyo waciyemwo, naho n'ibyaha wagendeyemwo, ibyaha twagendeyemwo bidukurikirana, ugasanga dufise inkovu mbi zituvyuka zikaturya. Imana ifise ububasha mu mbabazi zayo bwo kugenda no muri kahise ikagukiza les effets za kahise kawe, za kahise kacu, za kahise k'imiryango yacu, za kahise k'ibihugu byacu, za kahise k'intambara twaciyemwo, izo mu miryango personnelle hagati y'umuntu n'uwundi, mu miryango yacu, mu bihugu byacu. Imana idukikije imbere n'inyuma. Ibi bivuga ngo ntidutinye, kandi iravuga ngo ntutinye, ndi kumwe nawe, sinzoguhemukira. None rijambo ritubwiye ngo yarakwitangiye imbere, il a déjà préparé ton chemin, he already prepared the way. Yarakwitangiye imbere, kandi ngo in his kindness he follows you, iragukurikirana no muri kahise, to spare you from the harm of your past, kugira ngo ikurinde gukize inkurikizi mbi zose za kahise kawe. Imana nihabwe icubahiro. Ndakunda uwo murongo, ndakunda uwo murongo. You hem me, ngurankikuje, ndahantu ndi securize, haba ku mutwe ndi securize, aho mponyora ndi securize, mu kuryo uri securize, mu kubamfu uri securize, hose turi securize. Udukikuje imbere n'inyuma Mana. Umwanditsi acaravuga ati gutahura ivyo irandengera, sinshobora no kuvyumva, sinshobora no kubitahura. Imana ishimwe cyane. Turi kwijambo rivuga ngo hariho inyungu ziva mu guhomba. Hano muri iki gihugu ndimwo, iyo tugiye mu ivugabutumwa hariho abantu ugenda mukaganira hanyuma ukababaza uti no gusengera, akabwira ngo oya je ntusengere meze neza. Urumva ubwo bukene, yiyumva ngo n'umutunzi ntakeneye amasengesho, ariko niwe mukene hanyuma y'abandi. Imana idufashe. Nubwo bwibone ndiko ndavuga,
iyo ubuhevye, iyo ubuvuyeko, iyo uvuye mu vyara vya Satani ukamanuka, kuko uwemeye gusengerwa abona inyungu, aronka inyungu zivuye muri ayo masengesho yasengewe. Imana nidufashe cane, Imana idufashe guca bugufiya no gushobora kumanuka, dushike ku mavi, hanyuma tuduze amaboko tubwire duti Imana ndishikanye, ntaco nshoboye, nuntabare. Yewe utangura kurya ivyamye aho hantu, muri iyo jardin ugezemwo, muri iyo ndimo ugezemwo, utangura kurya umugisha w'amasengesho, umugisha uvuye muri uko guca bugufiya. Imana idufashe cyane, Imana idushobotse. Iyi Mana kandi usomye ku murongo wa 16 bigaragara neza yuko Imana ngo n'iminsi yacu ngo yarayiharuye, irayizi. Bivuga byumvikana ngo Imana irateguye vyose kandi igomba ko tubigenderamwo. Imana yaguteguriye ibyiza. Bimwe tubona muri Yeremiya, Imana yavuga ngo nzi ivyiyumviro mbiyumvira ko. Si bari ahantu Abisirayeli igihe babwirwa iryo jambo, bariko bagenda mu kinyago, ariko ijambo ry'Imana babwira ngo naho muhaye mugenda, ndabafise ko ivyiyumviro vy'amahoro, si ivy'ivyago. Ibi rero Imana yabituteguriye kera, ariko kubera icaha twisanga twavuye mu mugisha twategerezwa kubamwo. Ndasenga ngusengera uri kuranyumviriza ngo Imana igushoboze kutahura ibi, utahure yuko Imana yaguteguriye umugisha. Uwo mugisha ugomba kuwubamwo, ukeneye kuwubamwo. Hari umwansi ariko atagomba kuwubamwo, akora uko ashoboye kose, se w'ibinyoma akaguhenda, akaduhenda ngo nta Mana ukeneye, wo kwiberaho kushaka kose. Ariko haba namba dukeneye Imana, dukeneye Imana. Imana yaraguteguriye ibyiza byose byuzobamwo. Satani yoye kutunyaga, Imana kandi dukomorere ibyo Satani yatunyaze. Hari inyungu ziva mu gusenga, kuguca bugufiya ukemera. Ntuja gusenga ngo uhindure imigambi y'Imana. Imigambi Imana igufitiye ko ni myiza, ni myiza, si y'ivyago. Ivyago tugwamwo, tubigwamo kubera iki? Ni Satani. Tubigwamo kubera iki? Twemeye uruhendo rwa Satani, twatwisanga turi ahantu mu kangaratete. Twahagiye kubera iki? Ukutumva kwacu, ibyaha dukora, ukutumvira Imana. Imana yo yagomba ngo ujane nayo, ugendane nayo. Imana nidufashe cyane, Imana iduhezagire. Nivyo ni koko turisanga mu ngwara, turisanga, ariko ivyo byose ce sont des effets, ni inkurikizi z'icaha ca Adamu wa mbere. Ariko Yesu Kristo Adamu wa kabiri yaraje ngo tubohoke dukire. Imana nihabwe icubahiro, Imana nidushoboze, Imana iduhezagire. Ndongeye kuvuga ngo ugusenga, wemere ufukame, bizogufasha kwakira, kuba ahantu uhindurwa, ugahingurwa, ukakira ubugombe bw'Imana igufiseko, imigambi y'Imana igufiseko. Ivyo yaguteguriye, integuro yayo ukayakira, ukayibamwo, ukaba mu migisha Imana yaguteguriye, ukaba mu nteguro y'Imana. Imana nidufashe cyane, dufashe gusenga. Gusenga ni vyiza, gusenga bifise akamaro kanini, no guca bugufiya, kandi bituma duhinduka, tukaba transforme. Si Imana ikeneye guhinduka, si Imana ikeneye guhindura ivyo yaguteguriye. Ivyo yaguteguriye ni vyiza, ahubwo ni wewe ukeneye guhinduka. Amaso yawe akuguruka, amatwi yawe agafunguka ukumva, imitima yacu nayo ikabohoka, tukaba ahantu ho kwakira, ho guhingurwa n'Imana, tukaba beza kurusha. Imana idushoboze, Imana itugirire neza. Nturi wenyene, uri kumwe na Yesu Kristo. Ntazoguta, ntazoguhemukira. Komeza urugendo rwawe, komeza kwishikanira Imana. Imana iduhezagire. Amen. Ndabashimiye mwebwe mwese mwateze amatwi ikiganiro Ivyo Nabageze Vyose. Twizeye ko mwafashijwe n'inyigisho y'ubu munsi. Tubifurije umugisha w'Imana mu banyu no mu byanyu. Naho ubutaha.